bakundwa bene data muriko murumva ijambo ry'Imana, nagomba twongere tukwibutse mu izina rya Yesu ko wahisemo kuwizera tumbera Yesu. Haleluya. Kuko niwe nyandiko yo kwizera. Abandi bose umuntu wese afise iminsi mike yo kubaho, mike cyane. Umuntu yotumera umuntu yosaza, umuntu yotumera umuntu yomugora akagwa, umuntu yotumera umuntu n'umuntu. Mugabo uyu Yesu tumutumbereye kwamenya nuko yo kwizera azogufasha mu kwizera. Haleluya. Tumugumeko. Amen. Tumugumeko. Uyu mwanditsi nyene yandika Abayahurayo usomye mu gice cya 3 n'umurongo wa 12 kubandanya, yingingira Abayahurayo bari bizeye Kristo ko batova mu kwizera bakwiyonjorora, ahubwo boguma mu kwizera. Natwe nk'abantu bari mu rugendo birasaba ngo tugume muri uku kwizera. Yesu ashimwe cyane. Dushishikare ijambo ry'Imana, dusome hariya mu Banyefeso igice cya 6 turabeyo n'umurongo wa 16. Niho tugiye gusoma Abanyefeso 6 n'umurongo wa 16. Avuga ngo, kandi hamwe n'ibyo byose mwabiri inkinzo y'iki. Abafise Bibiliya, kandi hamwe n'ibyo byose mwabiri inkinzo y'iki. Niyo muzoshoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka iki. Umuriro. Ngezo ukwize uyu mukozi w'Imana Paulo abwira bene data bo muri Efeso atumiriza, ni mwabiri bigwanisha byose nyuma, kandi muri ibyo bigwanishwa ashiramo iki kigwanisha cyitwa ukwizera. Abereka uko kwizera kwari inzo ishobora izirya imyambi yose wa mubi yaka umuriro. Imyambi rero umuntu abwiwe kwambara ibigwanisha, birumvikana ko abari mu bwabo n'abafitiye iganuke umvirizo mu ntambara uzohura nazo, mwambara ibigwanisha byose nyuma, kandi muhagarare mu kwizera. Icyo kigwanisha kizoba inkinzo ibakingira imyambi yose wa mubi yaka umuriro. Amen. Amen. Kubera benshi muzohura n'abaza kubarondera babagomba kubaganisha inyigisho zitari zo. Uyu munsi abantu benshi barashobora guhagarara ahantu ho kuzungazungisha inyigisho zitari zo, bakakubwira ngo hariya uri
naje ngenda batizwa ko haje haza umwami ubwo nyene mugabo Imana yanshoboza ndahagarara neza. Imana ishimwe namwe izobashoboza. Navuze nti haraho haje haza umwami wo gutakaza akazi, duhora tubabona abo duhejeje kubatiza akaja azaragira ati akazi karaheze. Naho gaheze Yesu aracari kuvoma, aratabara. Abandi nabo hakazi birazi binabiriya, ariko iyo umuntu ahagaze mu kwizera ni ukuvuga ngo uko kwizera kuca kumubera ibyiza akagumana ibyizigiro. Uyu mukozi w'Imana rero Pawulo abwira bene data b'Abanyefeso tumiriza kandi hamwe n'ibyo byose mwabirinda inzo yo kwizera iyo muzoshoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Iyo duhagaze mu kwizera Imana itabara. Oh, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, itabara. Itabara. Nasomera ijambo y'Imana hariya mu gitabo cy'Itanguriro mu gice cya 39 n'amajambo maremare, ariko nagerageje gusoma umurongo w'indwi ndashira kuri 12. Reka tuhace. Turiko tuvugana kuri iki kigwanishwa cy'ukwizera. Igice cya 39 mu gitabo cy'Itanguriro dusomurira umurongo w'indwi dushira kuri 12. Havuga ngo hanyuma y'ibyo inabuja ngoma Yosefu aramubwira ati ngo turyamane, maze ariyagira yishwa inabuja ati erega databuja ntacyo yinona ku byo ngaba byo mu rugo, mbere yadeje ibyo afise byose, nta wunduta muri uru rugo, kandi ntacyo yisigarije ngo akinyima atari wewe, kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icyaha kingana gito ngacumura ku Mana yanje? 11. Umunsi umwe Yosefu yinjira mu nzu gukora igikorwa ciwe, atabandi bagabo bari muri urwo rugo bari mu nzu. Uwo mugore asubira impuzu yiwe aramubwira ati ngo turyamane. Yosefu amutana impuzu yiwe arahunga arasohoka. Mwami nashimwe. Yosefu muramuzi mu nyamasezerano. Mbega ishengero ry'Imana dufite amasezerano ameze gute yo kuzobona Yesu, yo kuzoja mu ijuru, yo guhabwa ibyasezerano. Naho turi tubari intambara kugira ngo tuzoshike ku ntumbero Imana yaduhamagariye yo kuja mu ijuru. Yosefu rero yarafise amasezerano, ni inkuru ndende murayizi. Hanyuma rero ahantu novuga ko yamerewe neza kuko Imana yari mu ruhande rwiwe, kandi tubona yari yamujeje ibintu byose. Uyu Potifari byose ntacyo yibaza atari ukurya gusa. Potifari avuga ati byose yose turabibona. Niko mvuga umwami Satani aracazana umwami ushiriye kako ka Potifari. Urabo Yosefu arabwira ati mwami uraje kandi uje kundesha amasezerano. Bibiliya ivuga ngo akanamuzimiriza n'ababwira ati oya, sishobora, kuko sishobora gucumura ku Mana yanjye. Amen. Amen. Sishobora gucumura ku Mana yanjye. Uwo mwami uraje, Bibiliya tubwiye ngo aramusubira
Yosefu bamujana mw'ibohero. Mugabo mw'ibohero avuga ati ntaco nakazima ntatakaje amasezerano. Haleluya, haleluya, haleluya. Nakazima ntatakaje amasezerano, nagumanye amasezerano y'Imana. Intumbero turiko ariko umwana w'umuntu niyaza mbega azosanga ukwizera mw'isi. Harabaririmbira baturirimira ngo ntugacumuzwe unakamane k'iki k'umutima. Yosefu avuga ati Imana hari icyo yabwiye, ndafise amasezerano. Acaguma ahagaze muri uko kwizera kandi Imana yaramutabaye. Bisozero Yosefu ibyo Imana yamuvuze ko byose yarashikijwe. Dushishikaye n'ijambo ry'Imana, Bibiliya iratwereka abandi bantu bahagaze neza mu masezerano, bagumye inkinzo y'ukwizera. Usomye mu gitabo cya Daniyeli mu gice cya 3 turabonayo abo bantu Shadraka, Meshaki na Abedenego. Abo bagabo batatu bagumye bahagaze mu masezerano y'Imana. Nawe uri kurumva ijambo ry'Imana akimana gusezerana ubugingo budashira. Amen, amen. Yadusezeraniye bizera ubugingo budashira kuzobana na Yesu. Ico gituma twama twiteze ko Yesu aza. Ariko ataraza urashobora guhura n'intambara wa mubi, ndashobora guhura n'intambara wa mubi, umuntu wese arashobora guhura n'intambara wa mubi, ariko tugumane inkinzo yo kwizera. Umwami adutabara, umwami adutabara cyane. Usomye ijambo ry'Imana nawe turiko turavuga hari iki ijambo ry'Imana ribwira kuri aba basore batatu. Usomye umurongo wa 16 mu gice cya 3 havuga ngo Shadraka, Meshaki na Abedenego bishe umwami Nebukadineza bati niturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo. Asanga ariko bimeze, Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi yobura kudukiza mu kuboko kwawe Mwana. Imana dusenga, Imana dukorera si harabaye ndiho. Amen, ndiho kabisa. Niko navuga ko Imana ni ndiho. Uhagaze mu kwizera, Imana ni ndiho, iraseruka mu bihe byose. Amen, mu bihe byose. Haje umwami untumbereye kandi nariko ndagwana n'umuhamagaro wo gukorera Imana, ariko kandi yari ishuri yanjye, kandi kugira ngo mbone Imana ukundi gusha, mbone kugira neza kw'Imana, mbone ibitangaza by'Imana. Aha n'iki gitondo ishatse kuyereka. Amen. Naciye muri vyinshi kuko ni ntahe ndende, harageze ahantu korokera mu mutego ndafungwa, ariko imbere yo gufungwa nabanje gukubitwa zirandoza kabisa. Kandi ukubitwa n'umuntu atakubabaye hajya nazo bafata kwita umuntu. Ariko rero arangubita uwo mugabo kandi yari afise ingufu kabisa. Arangubita intego zishika 5. Ubayigira 5 cyane menye uwo mwana ndavuga Yesu ligaha atatonzi itumye ligaha tabara igayisa tabara eba tumishi n'abara tabara. Haleluya. Yamugabo ndabona bahindutse, abantu bari aho hantu baje barahinduka. Yesu ahinduye ibintu
Haleluya. Hanyuma rero bahamagaye Yesu umukozi w'Imana yahagaze ngaho ati haruri hejuru yacu. Yesu ari hejuru ya bose, n'izina rirenge yandi mazina. Ubundi ahagaze mu mbavu akavuga mu rundi rurimi rw'Igiswahili avuga ngo Yesu ntiyagutumye kwiba. Ndavuga nti cyana mwishura muri urwo rurimi nyene, ndavuga nti wewe ntuzi icyo uvuze umwana, ngo jewe ni umwana ntuzi icyo uvuze. Yesu ndamuzi kandi Yesu yaciye yigaragaza. Haleluya. Uwo munsi ku bugingo bwanjye atarinanura, atagomba kumubita umugere mu musaga uko nari yicaye. Hanyuma rero azanye inkomezi nyinshi. Umwami afise inkomezi acaramuhagarika, kuguru kuca kuramana hejuru aca kumaye. Udohora pasiteri, Imana ni nziza. Avuga ati Imana ni nziza naho turakiza. Ubwo duhora aha mbere ni kure yayo ni hafi cyane aha. Kuramana biragomba gusubiza hasi hatabareta aho hantu. Ego Yesu tuvuga sinarabaye ibindi. Amen. Imana imubwira ikigombe asubije hasi akimwanya muremure yamaze kutugumira kumwe. Yaciye ambaho yiruka. Hanyuma rero wa mugabo yariko arashishikara aca abaza abagabo barumwe, uyu bundi ibintu ariko aravuga murabyumva? Umwe yitwa nka mukuru acavuga ati turabyumva cyane kandi ubwo n'ukuri uri umukozi w'Imana. We n'umukozi w'Imana, n'umukozi w'Imana. No magoma ndamwice mwice mubyemera muvuga ngo niwe. Imana yacu yatabara. Haleluya. Mutamake haragera igihe rero bashobora ati ambara genda uhagarare hariya ntandavamo. Hajya Imana iyo bakubwireka naho wogeza te izogomba igucishe mu muriro ntushye, igucishe mu nzuzi ntizikurenge, mugabo uzice mumenye ngo hari Imana. Byatende barareka bashaka kwita babandi barabanduza kandi bibiri ngo angiko isekura misekuro ikinoka baragira ibintu hamwe na n'ibirage kabisa bararebesha ubwenge. Mugabo mu nyuma basha badushyira ko minoti naje nanga nari yerekanye barayishizeho kuko Imana itarakwereka neza muri kimwe n'ikindi haba vuga ngo si Imana barayishyira. Mugabo kica kibiti nyurane je bayishize ko n'umwe n'abacu barababohanya. Hanyuma Satani igeze hari umwe mu muryango yari ibyabaye acaragemurira twari tukihava twakorera ku bintu umbereza bagerageza kumvura ko ya minoti. Imana iti ntibishoboka. Baragerageza wapi, barashiramo ibintu wapi, barashiramo ibintu wapi, bacahamagara wabundi yagomba kubita umugere. Niba yarajeje ibintu byo gutunganya aho hantu by'imiduga n'ibindi batigenza nemereze wikate. Tanonga ndahamagara Yesu. Kwa kweli bagira bazane mereze bakatire kuri aya maboko. Imana itirindira ntiyabwiye ko umugabo nararindiriye umbereze bashobora kugenda bose bakigiye ndanumvijwe n'inkomezi
dusigaye hano twari abantu batatu, jewe n'abagabo babiri. Ndarumvise igikombezi ngo mbona mantira hano kukubwira ngo izina ryawe rirazwi mu ijuru. Naho kwikengera izina ryawe rirazwi mu ijuru. Kandi aha wamwitirana Imana yo n'ibisoro. Gusokora amaboko. Niriko ndirira imitima by'ijwi. Hadi Imana n'utonde nshenga z'Imana. Janumva ubwenge burategeye bwarabye mpagaze sinamuye hasi. Nagiye gusanga kuko Imana ni muri kwibigeza baje sinzi ko yabigejeje nayisanze yugaye kwa kunyende yifise mu bwoko bw'ibyo nifashe. Irazo bizobigeza naho bibagaragaza. Ngwezi. Naho ahantu mega nibishoboka. Yoyo irazo ko bizobigeza. Kumana ngizo yo kwizera. Bacha baraza. Aje haza kuza mshopi personel wacu. Nawe yaramunda kurama yaramunda cyane. Cyane. Uko n'ikimenyamenya bagutwaye kudufunga. Dushyize ku mugoroba yazanye urengeti bushasha turajya muhabwabo. Atayisibira babaza naho waje ngaha hawuzi cyatuma Imana kuzana narufunzwe agufunze cyo kuzana ibyo ujyama yaranunda kabisa ndamwifuriza gakiza ntakiza mwanamubwira ni mutanga kwiye gukizwa bakwiye gukizwa ubona Imana namwe namubwiye ntababwiye izina ryiwe uramusengera azakizwa niyakizwa twari bisiwe cyane. Amen. Amen. Baje rero basanga yifise mu bintu y'ubugaye acha bari baragenda bahamagara bose bagagize bintu bose baraza baje ngo bagafunguruzo gukuruza badabona irongorutse mu directeur wacu icyo gihe cyabara cyo umurozi ari bakwita umurozi zubere mu buntu bw'Imana buri kuri wewe. Uyu munsi atende mu biri cyayereye bagwana abarozi bakaza bagwango babona abarozi ari waje muri quartier bako aho twagira ubuntu umurongo tubako ariko batizwa benshi acagenda navuga ngo rya rugo n'abarozi kubakoze b'Imana aho hantu tuba bazokugeza inshuro nyinshi satani aca muri ibi na biriya ariko nibaguma muri iyo ngizo yo kwizera uzoza basanga urumuri ruri kuraka uzoza basanga uri kuraka kuko biriya bitibwira wareke bayiburaye ariko aravuga kujya abamarayika abo kubasabira Imana ntibizera Imana bahindura imbeya z'umuriro abamarayika bahindura imiyaga kugira ngo bakore abo bazorababaka. Tufise abamarayika badukore ducunge na protokole. Haleluya. Ariho n'uduhuye n'umunyamahanga nishavuga ngo jambo pastor salama mzee kore n'unda mubaha ari muri yagutwaye naho muzohuruza umubahe janasa Imana aha hantu rero ko nakubonera mugabo hari ntayerende kuko naragiye no mu gasho ndamara y'indwi kandi ndi muri ako gasho ariko Imana yavuze ntakinjiramo bejeje kubikora bikoreshejwe n'Imana mu bugombe bwayo umwe acarihana Imana agomba kuyihana. Twari twicaranye ariko ni babandi namuca kwimenya batemera Yesu acarihana Pawulo hanze avuga ngo kuri ndashima Imana ngo umwana w'Imana arakijije. Amen. Umeza kumara nkizo yo kwizera.
aba basore batatu rero Shadraka Meshaki n'Abedinego bahagarara ahantu heza ukwizigira Imana yabo bavuga turiza rero ko byagenze uko komanda itanure y'umuriro mukomanye mugire buri ubushobozi igihe cyangabondwi umwiza barabikora baca babwira abagabo bazi kuboha bati n'abagabo muzi kuboha bohaneza hanyuma muca mubwira muterereyo babigize ibigirano hano mugabo bagumanye bwiza wo kwizera bagumye bahagarariye Imana bagumye bahagarariye ico barico urakwiye guhagarara ico bico haleluya 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 bagumanye iyo nkino bati naho bitora uko mwami ishobora kudukiza muri bitaro by'umuriro uhinda kandi naho bitora uko ntidushobora gusenga Imana zawe birindirago babatereyeyo babagabo bino bantu babatereyeyo ibintu by'umuriro bashe bibakwega barazigira barashe mugabo abo basore bahagararanye ukwizera birindirago umwe barahishurirwa imbere Imana ikoze biratokoresha hano achagishi inamba tubirizi jewe hajari batereya batatu bati nuko nyene ngaje ntabwo yumvira kandi afise ishusho y'umwana w'Imana haleluya afise ishusho y'umwana w'Imana kandi nabonye bagerageza mwitabira y'umuriro ntacyo babaye bakaregera hamagara tunawasabira Imana nzimo wino sohoka ibindi ngo batasohoka baca baraca imbere y'anama bose bibotereza ntarakarangu baraje ku myambaro ntarakarangu baraje ku mishatsi ntarakarangu bonuka atubiza rero Imana y'aba bagabo nikwiye gusengwa kuko nta yindi Imana ishobora gukiza muri bene uburyo mwene turi kurabara intambara kumara kwizera dufise Imana itabara haleluya dufise Imana itabara acaba cyagezo cyo gusenga birakwiye hagikorera ko wewe nyene ushingira intahe Imana bakamenya Imana hari gutandariza birakwiye gushingira intahe bakamenya Imana umunyeshuri hano hajya wicara bajya wicarana birakwiye ko bamenya Imana kandi uhagarara inyizo yo kwizera Yesu ashimwe Yesu ashimwe cyane Yobu usomye mu gitabo cya Yobu nawe yarahuye n'umwami ye kwigwa kubura reka twigumire kurwara hari umwariza umuntu adafise ukwizera akaca abari hano ejo nawe mwiyemeye hari aho umuntu aca kubwira ngo genda na kariro gake ngo kijijwe cyane nidafise ukwivuga gakiza ngo genda buke buke ngo natwe twarahavuye nagere kuhava aje imbere mu muriro mujaja rero aje inyuma mu guhora aja kugira ngo wamuhumure ugenda buke buke ukijijwe cyane uzohura n'ibi kandi satani kugira ngo bibiri bavuga ngo umenye mwimperera njadagwara nakijije ndagwara nibira ahantu ho gupfa mugabo sinapfa yarwaye aho umwanya wakunda kumupembe nejo ubundi bw'ibiro bicira nakare romurabize ariko bizi naho nabona Imana kandi naho igihe no byuri kunzu birizi ntacyo zoba zogenda hageze
ndagwara ndashika kure. Aho umuganga umwe we yapfuye atihanye avuga ngo bakizwa bapfuko ngo ni mureke. Yapfuye atihanye narababaye baje bambara bati wa muntu yawe isanganya yapfa byasanga ndababara. Yapfuye atihanye ngo bakizwa bapfuko ntibapfuko bakizwa bagenda bapfa barimuka. Tebeli tuzopfa tuzohinuka. Haleluya, haleluya. Abizeye Yesu bidupfa turimuka. Kwa tuba muri umubiri ubona tukaja kwinjira mu mubiri utabona. Kuko Bibiliya itubwira ko abapfiriye muri Kristo Yesu igihe Yesu yaje aravuga kamo aho mu bicu kizamba kandi hazoza mwibanga. Igihe Yesu azora aho mu bicu birivuga ngo barapfiriye muri Kristo Yesu birivuga ngo nibo baza kuzuka. Bavuga ngo natwe bazoba kiyo dusigaye tutagurirwa mu kanya gato. Ntawe kubita ubugore ana muzo wayicaye n'ubundi atari mu kwizera ntazomenya ibyabaye. Nidupfa rero twimuka. Amen, amen. Nidupfa twimuka. Rero uwacirageye bacabagura muri ibyo bitaro bacabanzana mu bindi bitaro bine byo ngaha mu gisagara meze nk'uwapfuye. Ibyabereyeho nabyo novuga twabivugana n'abantu bakeya. Umwe gusa niyo bari ati wowe urasenga njye ndasenga. Ati Imana usengura nyuma atarya wari wagiye. Ubwo Imana yaciye imizi ibiri. Yaciye abiramungane marade rwanje kandi rumefimye. Yaciye kumasi imyanya wose nibere. Ndavuga ati hajya wari wapfuye n'Imana itemeye gupfa. Je nawe napfa n'abanyimutse. Amaragere igihe mbaza Imana uragomba ko nzova ahantu ntazohava kandi nzoja kunkorera. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ndi ku gikorwa cyayo. Imana ishimwe ko ndi ku gikorwa cyayo. Ishimwe. Ikindi nakukubwira ngo niba ugomba gukwizera icyo Imana yakuvuze ko cyose kizosohora. Kandi yashimire kandi tukiri muri ubu bugingo icyo tuvuze ko cyose kizosohora. Twariko tuvuga rero kuri uyu mugabo witwa Yobu. Niwe twariko tugeze. Yobu mu gice cya kabiri turaba amajambo y'Imana. Yobu mu gice cya kabiri turaba amajambo y'Imana. Ndiko mvuga ngo haraho umwambuza ahahura n'umwambi w'indwara w'amageragezwa igihe cyo kugeragezwa. Dusomye ku murongo w'indwi Bibiliya ivuga ngo nuko Satani aca arasohoka ava imbere y'Uhoraho ateza Yobu ibihute bikomeye uhereye munsi y'ibirenge ugashitsa mu gicwariro. Nuko yabirujo rwo kuyagarisha araheza yicaraho batumunyota. Maze umugore wiwe aramubaza ati mbega nubu uracyakomeje kwa kugoroka kwawe tuka Imana uvuge. Ariko aramwishyura ati uvuze nk'umwe wo mu bagore batagira ubwenge. Niko Bibiliya ishashe tuvuga. Mbega none twohabwa ibyiza gusa mu biganza by'Imana tukanga kwakira n'ibibi nabyo? Muri ibyo byose Yobu ntiyakoresheje icyaha akanwa kiwe. Umwami nashimwe.
umwami nashimwe nawe hagarara ahantu heza. Indwara umwanzi w'indwara navuze ngo benshi hari abo baca naho yaba yizeye akaca bakamurangira, kandi abantu baza kurangira umuntu agwaye baza ari injojo, baza ku murindi wihuta. Ariko nawe uhura n'uwo mwami umaze n'inzo yo kwizera. Amen. Amen. Aho hanze inyigisho zitari zova mu mukozi w'Imana ndiyo ngwara ukandi yuzuye mpemo. Ngako kiri mwisi azogwara, hari n'aho azoba ariyo nzira yo kumwegereza Imana. Mugabo Yobu ahagarara ahantu heza, usomye amajambo uyu mutegetsi wiwe hajya nimara kumwana mu buryo mu minsi yareganye waravuga ngo genda murondere banaka baze basabire umuntu ahwere. Ararushe rero umuntu umukozi w'Imana we yaratwigisha yaradutambakaza akuza kunda Imana, yitibye Imana. Hanyuma rero akwari kirekire. Hanyuma rero ubundi mujenama aragenda kumusuhuza kugira ngo uramuja gusuhuza nawe, asanga ararushe, asanga arushe kabisa, arusha ahantu ukabura ukuntu wovyifata atari ndima gushoboje. Hanyuma rero akarashika aramwitegereza, baraganira nawe ni umumama akuze n'uwo ashasenga ati rero ageze ko ntaha reka dusenge Imana. Acarasenga n'ibigumbagumba byinshi. Mugabo uno ari kukarago agwaye arembye aguma mwumviriza. Aje gusenga acamuza ubwo wasenganye ndebe atereka jewe aha naho maze igihe kirekire ryamya aha ni mu gikorwa c'Imana, nguma nsengera abakozi b'Imana bashobotse. Aha nguma nduzi ibiganza ku bakozi b'Imana, senga Imana bashobotse. Aha igihe nicagera databuja azoza kugotora wasenganye intege timbabari. Mukaba rero hagera mwati wotuka Imana gusa nta kindi worinda gukora, ucupfa upfe kuko Imana uyicumuye kacapfa kapa uruhuke. Nanone mwasomye Bibiliya hajya agiramwo yaca mwumvira Mukaba rero gusura kumerwa neza. Ariko miribwabo babandi bose baza kuvuga amajambo atari yo kuri Yobu. Imana hageze igihe cyo kumunezereza, kumwirura, kuko yahagaze neza mu kwizera, akaca ubudakagwa kiwe n'ikujambo Imana ryatugiye. Hageze igihe rero wari karasengera abamuguze nabi batanze ibimazi zambara zose aje yakora ku mubiri hamera neza. Uko yasengera ngo niko yabona bihinduka, niko yabona bihinduka. Aje gusenga asanga ameze neza, ku mubiri ni sawa. Madamu bamwitegereza ati nukuri utariyo wakeye. Haleluya. Imana irahindura ibihe. Yesu nashimwe. Irahindura ibihe kuhagaze neza. Bibiliya ngo hagera igihe rero asubira mu kibanza ciwe, agabona birahindutse. Bamwe muco mutanga abona rogeye guheka, barakurikiranye kwa kundi nabona asuye kwambikana atita. Imana iratabara, Iganuke iratabara. Yesu nashimwe. Mwabiri inzo yo kwizera niyo muzoshobora kuneshesha imyambi yose yakumuriro ya wa muntu.
ariko umwana w'umuntu niyaza mbega azosanga ukwizera mw'isi. Turabirize mu byashije Yohana mu gice cya mbere n'umurongo w'indwi. Cyo dusenga. Havuga ngo harazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera n'abamucumise bazomubona kandi amaboko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Bibiri bivuga ngo niko biri gute? Ndabajambo y'Imana. Ariko umwana w'umuntu niyaza mbega azosanga ukwizera mw'isi. Birashoboka ko hari inyuma z'ibisura nabyo, hari nambi wowe kurahura nayo umviriza Iganuke agira inyizo y'ukwizera. Nizoshoboza kuzimisha imyambi yose yaka umuriro ya wa mubi. Turagomba dusenga Imana. Hari ijambo ry'Imana rigira ngo unesha niwe azoragwira. Hari ibyo twasezeraniwe, ubugingo budashira ijuru, ariko birashoboka ko wahuye n'imyambi ya wa mubi, kwizera kugahungabana, kwashukora iby'Imana itagomba. Birashoboka ko haje imyambi y'ingwara ugakora uko Imana itagomba. Birashoboka ko haje imyambi y'ubukene ugakora uko Imana itagomba. Birashoboka ko haje imyambi y'uruvugo ugakora uko Imana itagomba. Muri kano kanya Imana yacu izi byose, ibona byose, ishoboye byose, muri kano kanya irazi umutima w'umuntu wese atawurize kubaza. Umva woca bugufi imbere y'Imana. Turaguhaye kaze k'ibiri yo kuza kwa Yesu, utungane bwawe ubugingo n'ayo majambo y'Imana mwese bari mw'isi n'abahaza.